Shalom shalom bakunzi mwese ba Baho TV International turabaramukije twifuriza amahoro y'Imana aho muri mwese urashobora kuba utari muri kino gihugu reka mvuge ngo igitondo ciza cyangwa se umugoroba mwiza bivana naho uri kudukurikiranira uri kuri micro ni jewe nyene Jeje Amaicheke muramenyereye uyu munsi ntibisanzwe numva ko naje nakajuri gatoya ko kongorera kuko ndikubona umukozi w'Imana namuca mu vyumva nyene ego eka manze ndamuhe akanya abanze abidondori abibwire kugira ngo twashe kuzamuka n'ikiganiro cyacu no munsi kaze mukozi w'Imana ndabaramukije mwese ariko dukurikirana je nitwa Pasteur Olivier Dusabe sandongo ishinga rya repentance ryo kumusaga yego urakoze cyane mbega pastor murantunga ariko kano kazi ngenda baze hariho kozi Imana benshi usanga barongora ishengero arabasore ukabona bamwita pasteur kandi akiri umusore birashoboka tukuza kubumva mu magize atandukanye ndetse tukanabibonera bega kuri mwebwe murubatse canke muracari ya ndubatse mfise umudamu n'abana babiri urakoze yari yakibagiye akana yenzi ati nuko arubatse rero ngafise umudamu n'abana babiri reka tubanze gushimire mukozi Imana kubona watwemereye kuba hano mwakoze cyane ku magaza no kuri televiziyo yego nuko bakunzi Baho TV International murabona ko uyu munsi ntibisanzwe twaje mu yindi mwe mudasanzwe umugani uri hano murantunga mwumvise uburyo ndiko ndavuga erega ndiko n'umukozi w'Imana yasizwe amavuta biragoye uno munsi twagiye tuganire gatoya ku bintu bimaze iminsi biriko birasirikira hano mu gihugu canke se hanze y'igihugu ku bijanye n'amajambo bazi yusarikara yashikirijwe n'umukozi w'Imana Dr. Apostle Gitwaza n'amajambo yavuze adasanzwe mu gihe yarari mu gihugu ca Australia ariko aratanga ariko arakoresha igikorane avuga amajambo adasanzwe y'ibintu bitemewe mu ishengero abakobwa badakwiye gukora abasore badakwiye gukora kuri podium especially abaririmbyi mbega warumvise ivyo bintu amakuru warayumvise umukozi w'Imana nawe Apotre Gitwaza ndakunda kumukurikirana avuga byinshi wombaza ibyo yavuze nkumva ko nkunda kumwumviriza kenshi ariko usanga ibyo numvise kumbe bitandukanye n'ibyo ushaka kumbaza urakoze cyane hano ndafise amajambo amwe twagiye twumvise yagerageje kuvuga akabanza tuyumvirize gatoya hano hama tugishe tubivugana ko mukozi Imana kuko nawe ndazi kuri kuraja mu ijuru reka tumumvisha no majambo yavuze Kabiri second tamwa no muhungu ugomba kuza gucuranga kugira afite amaherene mu matwi no boy child who should come here to play here when they have earrings. Iherene rivuze iki? What does earring mean? Barishiragaho umuntu wanze tamwa no muhungu wemerewe kuzaririmba afite amarasta ya misatsi y'amarasta No, a boy who is allowed to come here to sing when they have dreads here. Ari amarasta those dreads ni dini yitwa Rastafari mwanyumva neza tihagire bashumba murakoze cyane tukiraho tutaraja ku bindi uko kuntu yavuze we cyo bivuga ko cyo kintu cyo ko atamuhungu yambaye amahereni ashobora kuja amahereni canke ngo amadread akwiye kuja kuri podium ahimbaza Imana byukuri Imana iraba ivyo cyane Imana ya umutima Imana iraba umutima ariko umutima uri hehe umutima uba ntushobora kubaho atabayeho umubiri umutima ubitse mu mubiri umuntu agizwe n'ibintu bitatu umutima umushaha n'umubiri ibyo ni byose birabana rero ntushobora gufata kimwe guconone witwaje ngo Imana iraba umutima Imana iraba byose rero jewe nka jewe ku ruhande rw'iwanje je nk'ishengero nsanzwe ndongoye nta musore afise amadread nohereza ngo aje kuri podium ahimbaza Imana batinda gushima n'ibiki mukozi w'Imana ahubwo komeza cyane je wavuze nibyo muka wisi arega ari ibintu abantu bitiranya cyane cyane muri iki gihe turimwo cha grace cyangwa bitwango igihe c'ubuntu ngo ntituri mu isezerano rya kera turi mu isezerano ngo rishasha ngo ry'ubuntu ngo byose byararangiye ega ndivyo ngo yose irabirangije ku musaraba ngo igihe yapfa ngo yavuze ngo byose byarangiye ubuntu twarabuhawe ariko ubuntu si ubwo kuduha gukora ivy'Imana itemera ni umwuka w'isi
Bibiliya ivuga ngo mu gitabo cy'abaroma 12 umurongo wa mbere ngo ntimukishushanye n'ivyiki gihe. Hariho imikorere y'iki gihe, hari ibintu vyaduka ariko atari wo muco w'abana b'Imana. Ngo kuko turi mu gihe cy'ubuntu, ko turi mu gihe cy'ubuntu rero tureka abantu baze kuri podium batambaye, ko arana bakorerekama ngo bareke ngo bagende batambaye. Nta ngorane. Nigeze kumva amakuru avuga ko hariho hotel restaurant imwe mu Bufaransa abantu winjiramo utambaye, ngo ni mu gihe cy'umwidegemvye. Ne tubireke. Ku ruhande rw'iwanje umukozi w'Imana ikintu yavuze nico dread n'amahereni ku basore nk'uko umukozi w'Imana yabivuze, niko ijambo ry'Imana rivuga. N'umwuka wa esclavagisme, n'umwuka w'ubuja, n'umwuka iyo uri umuja bagushirako ico kimenyetso kugira ngo bashobore kukudiferencia n'abandi. Ayo majambo yanayivuzemwo reka tuza kongera tumumvishe gatoya, ariko tukiri ngaho gato umukozi w'Imana. Byukuri abenshi barakunze kuyivuga ngo Imana ngo ntabwira abiki, ntabwira aba ibigaragara, iraba umutima. Kandi tunagendeye kuri ivyo yavuze, hari amagiza mwamwe tubona cyane mu bihugu by'Uburayi, ubona biyambira Madrid uko nyene ko yayivuze amameshi, kandi kona baragiye umwuka kanamara indimba zabaririmba n'abantu tugahezwa twazikunda. Eske rero abo bantu arasho bavuga ko ariko dukwiriye kubanza kumenya Bibiliya ivuga ngo umubiri wanyu n'urusengero rwa mwemu w'Imana ari muri mwebwe. Uyu mubiri nigo rushengero mwemu yera abamwo, ngo nimwagonona nzobahana. Umubiri wawe nuko yakufata uko ushatse, ngo Imana ntabwira abo umubiri kuko ni wibamwo, nigo rushengero Imana ibamwo. Burya Imana yavuze umubiri cyangwa yavuze umutima indani urusengero. Bibiliya ngo ntimuzi ko imibiri yanyu arigo rushengero rwa mwemu w'Imana aba muri mwebwe. Mwemu yera aba mu mubiri, aba muri twebwe. Uyu mubiri w'inyuma niwo mwemu yera arimo. Ni wagonona izoguhana. None murakoze. Ese nk'ubu none tugiye mu ijuru tugasanga ivyo bintu babujije, ugasanga ntabwo byari bibujije, ugasanga tugezeyo nta caca ari kirimwo, ubwo abatabikoze nibo kwishyuza abatakoze iki abatambaye amahereni canke amadrede arabasore ntumudushise mu ijuru ugasanga si icaha. Ubwo n'urubanza rw'Imana, ariko ndukwiye gutandukanya. Hari ikintu bita umuco. Umuco w'igihugu cyangwa umuco w'idini bivanye n'ingene abantu bizeye. Burya idi twagera imbere y'Imana hari ibintu Imana izosobanura. Okay, hari ibintu abantu bashobora kugira ari ukwizera kw'idini n'ukwiza kwico Bibiliya ivuga. Ariko tukiraho nyene mbega ivyo umukozi w'Imana yavuze sico Bibiliya ivuga, twe nico Bibiliya ivuga sanga sico Bibiliya ivuga. Mbo tukiraho nyene Dr. Apostle Gitwaza yavuze ati kuri mwebwe bazayane, yakavuga kuri bazayane bitewe n'ishengero ry'iwarongoye, ati n'umuco wacu nk'abarundi dufise, nk'abanyarwanda murambabarira, nk'abanyarwanda dufise nta muririmbyi yemewe gukora ibino bintu. Bisigure ko rero yabivuze ku bwa Zayane iyo eglise gusa canke se kubwo umuco w'abanyarwanda abandi. Wowe wabyumvise umuzayane. Okay, yabivuze ko yabigira abazayane, ariko ntabwo byumvise abazayane bonyene. Nivyo yabivuze ariko bati nko muri Zayane ishengero ryanje ndongoye kirazira. Nivyo hari ibintu abapasiteri usanga bareka bazi ko kuri ko atari byiza, bakabireka bimene ko nakubwira vyiki gihe inyigisho ziki gihe akaba bizi yuko atari byo, akabireka kugira ngo yikuma kumireka abantu. Ariko abo bantu bafite urubanza imbere y'Imana. Bibiliya ivuga ngo uzi gukora iciza ntagikore mubiri cyaha. Nimba ubizi ko ari cyaha ukabirekeramo abantu kugira ngo abantu bagwire mu rushengero, abantu bakuzure ko ukabireka uzi ko ari cyaha canke ari ryo bwirizwa, uzi ko wabigize nk'itegeko hanyuma ukabirenga, uzokoze icyaha. Rero birashoboka ko kubera ko yabitahuye, kubera ko Zion nayo imaze imyaka irenga 30 kandi abivuze inyuma y'imyaka 30. Uko umuntu agenda arakura agenda agira ubumenyi, agenda agira ugutahura. Birashoboka ko iyi myaka yose yaramaze kuba atari bwabivuge, akaba atari bwabitahuye. Mwemu yera akaba atari bwabimutahuza, ubusa akaba yabitahuye. Rero ujya wundi atabivuga nimba atarabitahura, wowe akaba kibona yuko atari icyaha,
ntitwamukondana cyane, Imana niyo nyine urubanza, ariko nk'umuntu mu rugo iwe arafise ingene yoruganiza ibyo mu rugo iwe. Nawe ati na jewe ndamushika ivyo yavuze, ivyo ntaje no mu rushengero rwa Imana yampaye kurongora ntavyo no kwemera. Kwambariye rero uri umuntu w'umusore ukaje kuri podium. Ngo gushaza benshi babona gushaza ngo kubegwa ngo gikuru ni mu mutima ariko ico wagize turabico bibiri bivuga ko ivyo bintu. Twisunga bibiri rega umuyobozi wacu wa mbere ni mwe muyera na Bibiliya. None kusanga bamwe babikora abandi ntabikore, mwe muyera somwe rero. Mwe muyera numwe ariko yigisha umuntu gutandukanye. Wowe nugira ako gacube kawe nuri umukristo. Nyamva da cyane. Jara ko banafise. Oya ntago bise. None rano handitse muri Bibiliya ko ari cyaha. Naho ndabona. Ubwo je sinokagira. Sinokagira. Wewe urumva ko biguhaye amahoro. Mugabo jewe ndumva ko ku ruhande rw'iwanje ntokakora. Bivanye nuko mwe muyera ntahuje. Ari ibintu bimwe mwe muyeragendera dutahuza kandi bitari muri Bibiliya. Ugasanga nk'ubu Paulo yaravuze ngo urya inyama n'agasuzuguro utayige. Birashoboka ko icyo kintu Imana yokimbuza we nikikubuza. Cyangwa akaba n'ibindi bintu tubuza twese muri rusangi. Tukiraho nyene yarangije avuga yuko ngo abantu bambara rya madrede ayo mahereni iki cyane ku madrede ngo ibintu byaturutse muri Jamaica hariya ayi bije biza n'abacakara ngo bari baje bavuye muri Congo kera, rero bigeze muri Jamaica bacha barabikomeze. Muri make yavuze ko ngo ari ngo babikora bagiye ngo bari muri mu idini ngo ya Satani. Ngo Rastafari aravyatura avuga ati ndabyemeza neza ndabihamye, arabifitiye ubumenyi, arafise kumbura arafise aho yabikuye, kuko iyo bariko iyo bafasha aka video gatonya kagashira kuri Facebook cyangwa YouTube bafata akantu gatonya ntibinjira mu nyigisho ngo barabico ico yavuze ijya nyigisho yose cyo yabivuzeko. Birashoboka akaba bifitiye ubwo bumenyi. Wewe rero nambu byumvise wewe waruzi ko atangorane wabifisemo ubundi bumenyi, gira ubushakashatsi nawe urabiyo byavuye yarabigize ku bushakashatsi. Rero nimba uvyumvise uko utaruzi ukuri, nimba ushoboye kumwegera mwegere umusobanuze neza, canke nawe ugire ubwo bushakashatsi urondeze urabe. Nitwo canka ngo uce tvuga ngo ivyo yavuze ngo sibyo, kuko ntabwo yapfuye kuja kuri televiziyo ngo avuge ibintu adafise inkomoko yabyo, adafise hana yabikuye. Numvise andi makuru ariko baratembera avuga yuko ngo hariho bamwe mu ntara imwe ngo bahagurutse baravuga ati ngo baramwamagana baje mu barabara baravuga baramuyamiriza mu Rwanda cyane aho nyene mu Rwanda baravuga bati yaturengeye, ati yaducira imanza, ati twebwe turazi neza yuko dukorera Imana, ati yaturengeye, ati nasaba imbabazi naje kuri televiziyo nkuko yabivuze, asimba bazi ko yaturengeye. Mbega byukuri nubwo atari karatumva cyangwa se atubona gitwaza ariko nk'abakurikirana none ni iryo dini ryagiye yes iryo dini ry'abasafari na barasa sivyo bintu nabo mahereni iki baciye bakora imyigaragambyo cyangwa se manifestation baramuyamereza bati yaturenganije akaducira imanza, ati mufate umuhane cyangwa ngo asimba bazi imbere ya televiziyo. Harico nawe uhanura kuri ico kintu canke uravuga ati bona Apostle Dr. Gitwaza komereza aho uko biri kose nk'igiti ujya n'umuntu w'umugabo n'umuntu akuze afise mwe muye ntiyivuza ahubutse. Ntabwo yavuza ahubutse rero arafise ubutwo muhamagara ni wafise ico bivugako. Jewe nta kirekire no bivugako kinini ko sije nabivuze kandi sije nabiherewe iryo yishurirwa, ariko nabantu vyemera. Jewe ku ruhande rwanje mwishengero giwaje yoja kuri podium yambaye amahereni imyaka tumaranye hari urabona muri repentance ntawo ndabona mugabo hari benshi batangura bimeze uko mugabo ugasanga nyuma y'imyaka baravyemereye ati nta ngorane igiye nta kibazo, ubwo bone ivyo zoshika ugasanga nawe ushobora kuba zabaye intege cyangwa reka nakubwire uyu munsi uko umuntu agenda arakora bimwe nakubwira hari uko umuntu agenda aratahura ukagenda ejo nkasanga nagize ukundi gutahura cyangwa nagize irindi hishurirwa cyangwa hari ukundi kuntu navuganye n'Imana. Niyo abari Imana ibyo abantu bose bavuga ntibisigura cyangwa ibyo bemerera abantu ntibisigura ko babaye babona Imana. Hari ibintu abantu bavuga bakabyemera imbere y'amashengero cyangwa bakavuga ati turabiretse ariko bene genge zabo, gasanga umuntu arabiretse kubera genge ziwe kubera inyungu ziwe. Impamvu abakozi b'Imana ibintu bimwe bimwe babireka mu madini ni kubw'inyungu runaka, avuga ati ibi ninabikora ko sinza kuronka abajene. Hama eglise nzi amwe avuga yuko byose byaheze nawe ukora icaha uzoja mu ijuru.
naho kwiba naho samba naho arakirese umwami n'umukiza yarabirangije mbega ibyo yarangije ni ikintu kugira ngo tubandanye dukora ibyaho kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire. Paulo acaravya ntidukwire gukora ikintu cyose cyitwa icyaha kiraciwe. Kimaze kwitwa icyaha amaraso ya Yesu akoza ibyo wakoze, ibyo ubisubiyemo kandi ukabikora uba witwa umunyabyaha. Niba ari ibyo wakoze ukabisaba imbabazi ubisubiyemo usaba kwitwa umunyabyaha. Urakoze. Harani maje bagerageje kuvuga ko tubumvishe bene data kumbure tunaje no ku musozo twako turabira hamwe tuvugana duti mbega ibi bintu byavuzwe nayo mubivuga ku iki muri commentaire ashaka kutubwira nawe uko iki kintu ushaka kukivuga ko kuko ndabizi ko amakuru reka rasikiresha atandukanye. Hari kindi kintu nagerageje kuvuga ku bijanye n'abakobwa naco reka ducugire bashumba mura ndabasaba bashumba mura namwe bakristo mu nyumva amakorari yanyu yose tiyagira umukobwa uzongera kurimba yambaye ipantaro. And the principles of from tukira ati bashumba mwese namwe bwe banyeshenge bingawe ntezagire umuntu azosira kuririmba yambaye ipantaro. Ico kintu uracemereka mukozi bavuze ngo ama eglise yose yavuze Zion. Yavuze Zion igakise umushumba w'ama eglise yose numungere w'ishengero rya Zion. Kibone ko nakubwira urugo rwose rufise ukuntu gubatse. Nimba muri Zion babibona nk'icyaha nibabikora kandi yamaze kubitangaza nk'umuvyeyi bazabakoze icyaha. Kandi by'ukuri naho tutoja muri byinshi ngo tuje mu mwe muri Bibiliya hari ibintu usanga biteye isoni. Hari umuntu ushobora kubona kuri podium naho bitoba ari ibintu byanditse muri Bibiliya nk'umuco w'abana b'Imana. Wewe urigera ubona umubikira yambaye agapantaro ka mupanapanye nakuza nta none uramaze kubona umupatiri yambaye nabi ntawo ndigera mbona aho ntituvuze ibintu bigaragara biboneka. Umuntu w'Imana wari we wese akwiriye kuba afise ubumuntu kuko umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu ni ivyaremwe bibiri bitandukanye. Umuhungu ibintu yakira kugira ngo bishire mu bwonko akoresha amaso. Rero iyo umukobwa yambaye nabi bishobora gutsitaza umuntu kamukoresha icyaha. Rero nimba ukora ikintu hari abo gishobora gutsitaza kiba kibaye icyaha. Ati rero yari karavuga ko bwa Zion kishengero ntabwo yabujije ama eglise yose. Nisuko sumungire ama eglise yose yo mwisi canke yo mu akabazo kamatsiko mukozi Imana. Okay, reka tuve kuri Zion akaza kamatsiko kuri wewe ukwemera none ko abakobwa bambara amapatiro kuri podium kuri wewe ico mwe mwera kubwira reka dushake tuvuge kuri umukozi Imana yavuze. Abakobwa usanga bambaye upantaro tunatuye ukamenga ni ndaye umubiri wose ukaboneka nanjye sinovyemera ari jewe komerezaho icyo kintu wavuze nicyo. Urakoze cyane. Inzu igicaniro kiba cejeje ubundi ari kintu abantu batazi igicaniro kitakwishe kiragukiza. Igicaniro gishobora kukwica cyangwa kikagukiza si ugupfa kuvogera. Kera ngo umuntu yinjiye ahera ari umunyabyaha uko yishakiye yacapfa. Mugabo hari abantu bakunda kuvuga ngo nabo bantu ngo babone umuntu yambariye ngo akamini ngo bagaca bamuvuga ngo bakumva ngo mubiri wabo ngo urahindutse nkuko ariko kivuga ngo no mitima yabo basanzwe bafise igyorari. Nako nakubwira amaso ahereza ubwonko. Amaso azashobora kukwereka ikintu utarugikeneye umubiri ukagico gishaka kubera amaso. Mugabo kandi mukozi w'Imana urashobora no kwibona mugabo ntwishe ku mutima ukirenganira riga si bose bafise izo mbaraga. Hari abantu bafise imbaraga nkomezi nke kandi bako bashaka kuja mu ijuru usanga uramugushije uramutsitaje mu uwo mwanya agakora ibyo atari gukora kubera uko witwaye. Tukwiye kubera icitegererezo abandi mu byo dukora mu mvugo mu nyifato mu ngeso mu bintu byose ntitube dufise icyo tugawa. Urakoze bene data ko bandukurikirana cyangwa se bakunze abaho TV International namwe bivuga ko iki ku matsi yantra ikeneye nawe gice kivugako nsa no burangiza ikintu gije naco na Deshire pastor ikintu gije naco na Deshire ega kimwe nako nakubwira no mwuka wizi mbega iyo kuto none wowe wambara impuzu itabaguritse wabuze impuzu nziza wambara ni ibintu bisamaza. Ega ari ibintu na Bibiliya itatubuza mugabo ni ibintu bisamaza umugenzi gisamazi ingenzi rikaje mu ijuru. None buryo umuntu amaze kwakira Yesu Kristo nkuko tuvyumva nk'aminukiza mu bugingo bwiwe afise mpemu yera yashobora kubona umuntu yambaye akamini akatsitara kandi mpemu yari muri we atamwemerera gushasha umutima kuri ivyo bintu.
je nibaza ko nabo tsita mu mutima w'umuntu ndenda kubaza igihe Samusoni Delila yamugusha Samusoni yarafise mpwemu yera yari umukozi w'Imana ariko Samusoni yahaye umwanya cyane Delila rega mpwemu yera si umupolisi mpwemu yera si umupolisi yego yamarika kwiruka ko n'inkoni ufise guhitamo ufise amahitamo yego urashobora kumufise none n'abapasiteri urumva baguye ega ntabwo haga umuntu yararyamye haga umuntu yarahagaze satani ntabwo ahiga abantu bamaze kugwa ahiga bajye nyine bahagaze ashobora kukugusha kuko umubiri nakubwiye imwe mu yeri iri mu mubiri iba mu mubiri iyo ne Yesu yavuze iki Yesu ni yari Imana Yesu yavuze ngo umutima urabikunze ariko umubiri ufise intege kuri iki gikombe kindengane ngo Imana iraza irungika marayika amwongera inkomezi yari Imana ibice 100% yari Imana ariko ibindi bice 100% yari umuntu pana 50% ngo Imana ibice 50% ngo umuntu yari Imana 100% ikaba umuntu 100% ariko Yesu agira intege uranyumva ndakumva cyane ngo aja gusenga ngo amara iminsi 40 ku munsi ugira 40 ngo arasonza guti Imana isonza kuko yari yambaye umubiri igice kimwe cyari umubiri igice cyose cyari umubiri 100% kongera akaba Imana 100%. Okay, murakoze cyane reka tubashimire rero uravuga ngo umukozi w'Imana Dr. Apotre Gitwaza ati wavuze ukuri yavuze ukuri ariko hari sinoca ngena mvuge ngo mwebwe ngo mwama eglise mwe ngo mwambara guca ngo ni mwugare umuntu wese afise ingene yoroganije eglise yiwe kandi afise ingene zo kwebarizwa n'Imana kagari abungere bazimiza inama kandi babizi ko ivyo binari bibi akabareka abantu bakora ivyo bishakiye kandi abizi ko ari bibi bazokibaza neza n'Imana Mana niye mucamanza mukuru akandi kabazo kanyuma nubwo katari aparca nico cyo tukiriko mugano giseka ciye kazeti woni kintu uvuze bega hari umuntu afise eglise yiwe uyoboye w'Imana yahaye kuyiyobora umurongozi Imana yahaye kuyiyobora na ishengero ni rya Kristo ariko marayika w'iryo shengero umuhagarikizi uri serukira abantu uza wumva ngo je musengera ngo kwa naka ngo ishengero ngo nimwe ngo ryanaka okay nika abantu bavyumva cyangwa je gushengero ryanje ngo je ngo ishengero ryanje ngo ndongoye ngo ntawo kwemera ni umvise ndongoye n'umurongozi ko afise nawe umuyobozi wiwe uri hari umuntu agutegeka nawe hari itegeko nawe riri hejuru yawe uri umusimamizi umugani w'abaswahili urarihagarariye ariko umurongozi w'ishengero ni Kristo Petero Yesu yaramubwiye ngo ndaguhinduye urutare nzokubaka kishengero ryanje Imana yashobora kutwubaka kishengero ryayo ariko ishengero si ryacu ishengero rya Kristo none kuyo jowe we wagenda ishengero zoca rihagarara utakiriho hari no umuntu wigeze kumbwira ngo ishengero ngo rya papa ryaso ishengero ni ry'Imana si ry'umuntu so wawatagihari ishengero rizobandanya wewe ugihari ishengero rizobandanya ishengero ni ry'Imana ba Petero bararitangije ariko nibakiriho n'uburi yacabandanya kweli si ry'umuntu reka tugushimire mukozi w'Imana murakoze cyane yego bakunzi ba TV International reka duse nk'abarangiza hano kino kiganiro twariko turarabira hamwe ibintu biko biravugwa hirya no hino ndibaza ko benshi barabaza kuvyumva no benshi ari kwaserikira aho benshi bari kwara debating kuri ivyo bintu bamwe ati yaravangiwe hari abandi bantu ari karacira imanza abandi ntakishijwe abandi ati bwana Apostle Dr. Gitwaza uri mu mwuka Imana gukomeza iki niyo mpamvu naregereje kuzana umukozi w'Imana ari mu rugendo nkawe kugira ngo tukumisho ikivuga ko muga murumva ko byukuri ivyo yashikirije gusobanura abana muravyumvise birashoboka ivyo yavuze no munsi umuntu akarabitahura bivanye nama burya umuntu abona imbere bivanye n'amarori yambaye ushaka ko nambaye amarori ya filme ikintu cera nkakibona nk'icirabura bivanye na filme nambaye rero no munsi ashaka ko bitahura ariko ejo bakazobitahura kuko nawe ivyo bintu uko tavuna bivuga amaze imyaka 30 arongoye Zion yebwa bibabwire ngo abivuge ku mugaragaro ko yabivuga mu migwi ariko ntibwa bivuge ku mugaragaro shokorera abantu batabitahura no munsi niyo mpamvu iyo ijambo rivuze nturitahure ntukwiye gucuricira urubanza birivuga ngo mugerageze byose mugumye vyiza
icyo udatahura ntibisigura ko atari ukuri. Ntibisigura ko atari ukuri. Je ndaza abantu no kubwira ati naka na naka ibi nibiyahora mbwira ko ari icaha mu myaka runaka, mugabo muri iyi myaka akubwira ngo yango biriya ngo twari bwatahuye kandi birashoboka. Agakiza yaravize sho gihe ubu karahinduka kari kajya nyene, mugabo uko umuntu akura. Paulo yavuze ngo nkiri umwana navuga rwana. Uri umwana hari ibintu ukiri muto mu vy'agakiza mu vy'imwemu ushaka kudatahura, mugabo kugenda urakura ukagenda bitahura. Ejo mwe mwimaka gutahuza ikintu witwa ko ari kibi kubera idini. Egariho itegeko ry'idini akabona itegeko ry'Imana rivuga. Hari ibintu biza inama ishobora gukorana. Tukavuga tuti kuva uyu munsi hano muri eglise yacu umukobwa azo kwinjira atambaye igitambara akoze icaha. Kandi ubwo nyereka ibicaha. Cyaka ibicaha kuko birivuga ngo aho babiri cyangwa batatu bari mu izina ryanje nzo ndi kumwe nabo. Mwabucemeye kuko Imana ntituzanira amananiza. Mwebwe ibyo mwiyemereye. Imana byabisari ngo ibyo mwivugiye. Ejo urabyemeye, ejo urabihakanye. Kubera iki? Ubwana. Araringinga abantu bafata kubera ubwana. Ndazi umuntu yigeze gufata impuzu zose araziturira ngo izi mpuzu ngo nizo mu bupagani zakira ngo ntarakizwa ngo ndaziturira. Ngiye gura zishashe. Ubundi ukumva ngo mwe muyera ngo ambujije ngo sinsuye gukora akazi. Kubera ubwana. Ejo inyuma y'imyaka 35 ukabona yasuye ku kazi. Byagenze gute mugabo? Ijya Mana yawe yakiri yagiye siyo Mana. Yarahindutse. Rero uko umuntu agenda arakura agenda aragira gutahura. Wow. Rero niko umuntu ashobora gukura agatahura nabi. Hari ibintu wahora uzi nk'ukuri kandi ari ukuri, ariko bivanye na societe, bivanye n'abantu mugendana, bivanye nabo mukorana, ugasanga hari ibintu wishe muri we kandi byari ukuri ukabihindura ikinyoma. Urakoze cyane. Nuko reka ndabashimire rero bakunzi ba Baho TV International. Ushobora kuba uri kwadukurikirana mugabo utakora subscribe yikore na comment ndetse na share kugira ngo ibiganiro bitandukanye komeze kuzura bihabwa. Nawe mukozi w'Imana reka tubashimire kubona byo kuri mwemeye kutwitaba mukazi. Murakoze cyane n'undi munsi mudukeneye turahari. Ari kindi ciyumviro ari de banki ku kindi kintu cyose turahari kugira ngo ibyo dushoboye natwe hari ibyo tutaratahura. Uko umuntu abayeho agenda atahura buri munsi agenda akura. Murakoze cyane. Sikuvuga ngo tuzi byose ariko ibyo dushoboye ibyo tuzi tuzobigana ko tubifashanye n'abandi. Gira akajambo kanyuma wabwira bari kwadukurikirana. Bibiliya iravuga ngo mu gitabo cya Zaburi 15 uriya murongo wa mbere ngo ico umuntu yarahiye naho cyo mugirira nabi ntiyirahuruza. Ico warahiye kawararahiye ugashira kindahiro wirinde kwirahuruza. Umunsi umuntu aramusanga ejo ararahiye ngo ibigiye bisinzobikora mugabe ejo yagera muri Amerika ngo yango bijya ngo karagakiza ngo ko muri Afrika ngo karagakiza ko mu Burundi Bujumbura mu Burundi hariya ngo karagakiza kaba people nagenda batangarize ko Imana y'u Burundi n'Imana yo muri New York ni imbwa yo mu Cendajuru n'imbwa ya Texas n'imbwa zose bashaka bijyamike kuri matera zose zirakuga zitwimuka. Ico rero warahiye yego naho cyo kugirira nabi ntibirahuruze. Wirinde kurahira kugira urahira ikintu ubanze witonde imbere kuva ikintu gicira urubanzo ubanze witonde bandu sesengura ubanze waza batama ejo ntuzoze kuko Imana itirisinya ntukirahuruze. Kimwe niko ndababwira bate nko muri korale mbugiye mugashira hitegeko mbwa ati tuzohadushika saa 8 muri repetition saa 8 nirenga uzoza saa 8:30 aza wakoze icaha kandi nta namwe byanditse muri Bibiliya kuko mwaragiye hamwe mugira inama murayemeza. Rero ico mwarahiriye kirazira kwirahuruza. Ico warahiye ni wirahuruza. Imana ibagirire neza, Imana ibahezagire cyane. Murakoze cyane naho butahara mu kindi gano gikurikira aho muri mukomeze kubaho. Reka turangize dusengera abantu badukurikiranye. Imana ibagirire neza. Data ndasengera abantu bawe ubagirire neza, ubashoboze ubahe gutahura aya majambo ubahe gutahura ibyo twari turavugana umukozi Imana yavuze ubahe gutahuza umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Amen.